wamusaba apfiye mu mwami bazova mumva basangiye nawe ukuzuka kwiwe bazohurira mw'ijoro n'abazoba bariho nanje nyene nifuza kuzohaba uyo munsi w'imperuka hazobumburwa ibitabo vyanditswemwo abakijijwe mu mazina yabo iryanje ryobayemo. Haleluya. Mwakeye kandi uwundi munsi mwiza cane aho tuguma dusanga ijambo rito cane twisunze indirimbo tuhejeje kumva ngo wa munsi abapfuye bazova mumva. Uyu munsi hari ivyizere bitandukanye yuko iyo umuntu apfuye agenda hehe mw'ijuru yakoze neza canke ngo agenda mu muriro yakoze nabi. Mwene data, iyo mana yokora ivyo yoba ari imana idafise igihongwe, yoba ari imana idafise uko ikora mu mategeko. Twibwe akarorero gatoya cane abapfuye mu gihe ca Adamu, duhereye kuri Abeli, duhereye no kuri abakurikiye inyuma ya Abeli bakoze nabi kuja mu muriro. Uyu munsi akaba ariko babazwa mu muriro. Mbega wewe nawe uzoba upfuye ejo hama Yesu agakiza bukeye bwaho, numva ko uyu mana yoba irenganya. Kandi mwese mwakoze icaha kimwe, kandi mwese mwakoze icaha kimwe kumwasa muhanwe bitandukanye. Bitubwira yuko ingero y'icaha ari iki? Urupfu. None urwo rupfu woba ari atandukanye kuri buri muntu wese. Birivuga yuko twese tuzogira ntazobaho genamu canke umuriro uzokombombora umunyavyaha, icaha n'umunyavyaha canke icaha n'uwikoreye icaha. Mana turabone cane. Igitabo c'umusiguzi 9 haravuga ngo abo abapfuye ntabwo bazi ibiriko birabera kw'isi, ngo ivyabo vyose biba vyibagiwe, ubumenyi bwabo babwibagiwe, urukundo rwabo bari buhagaze, ivyo ratunde vyose ntacyo baba bakibizimenetswe ko gukora ko igikorwa munsi y'ijuru cose, ntabwo kuri bo ntabwo baba bakimenya ikintu na kimwe. Bibiliya nakivuga ngo Lazaro yari yapfuye, ariko Yeshua amaze kuja avuze ngo Lazaro yapfuye arasinziriye. Bibiliya yita urupfu ugusinzira. Mwekakare yuko ntabwo nza gusoma Bibiliya kuko ntitwaza, ariko ndakuvuga amajambo avuye mu mutwe nisunze ayonzi ari mu gitabo c'ijambo ry'Uwiteka. Birivuga ngo Lazaro yari asinziriye. Bibiliya rivuga ngo abapfuye bose mu gihe bazozuka bazohura mu ijuru n'abazobagize bariho. Mwene data, ntabwo iyo umuntu apfuye agenda mw'ijuru ahubwo asinziriye arindiriye kuzuka. Birivuga kandi yuko ngo abapfuye bose ngo Yeshua niyaza tuzanye ingero zibiri ngo aje gutora abamukoreye. Nimba bose bagenda mw'ijuru yoba aje gutora gute abamukoreye mu gihe baba bamaze gushika mw'ijuru? Birivuga yuko bose bazozuka, imva zizokuguruka, aba bose bazuke. Abakoze neza bazuke ubwingo udashira, abakoze nabi bazokire iki? Ubumaramare. Yehova abana bagutahuze ivy'ukuri ivyogoroka. Murakoze nifita cane. Mwene so Reverien.